ikibazo cy'ibidukikije ikibazo cy'isuku n'ikibazo cy'uwo ari we wese abantu benshi baribaza bati ubushikiranganji bw'ibidukikije nibwo bwokora kugira ibidukikije ubwirizwa kumenya ko uwo ari we wese afise uruhara nitwe dutegerezwa kugira isuku muri iki gihugu hama kandi ko gufasha leta kuko leta nishobora gukora byose mugabo leta imaze kubona yuko tubara akarorero tuko turatora ibintu tuko turatora ibigeni cyane izodufasha izodutera intege nayo nyene kuko nitubanza daboro gusukura aho tuba tubanza gusukura aho tuba tukagirira isuku aho tuba n'umuntu nze n'umubanya azogira isuku ahantu hose muzotembe muzosanga hose hasa neza uravye n'aho duhagaze rero ari no musi twaje gukorera iki kugira ngo twereke abenegihugu ko bo ibyabo bakwiye gufata mu ntoki kino kibazo murabona aha duhagaze kari hagati mu ruzi mugabo uruzi murabona ko rwamaze guca inzira yako ubusanzwe uruzi ni guhangana ko uravye abakuriye hano naje ndahatse n'inzira ku seminari mu Kadosha. Et donc l'idée c'était en synergie en quelque sorte de passer le message qu'on peut faire quelque chose chacun dans notre quartier, que les déchets en principe on ne les jette pas dans la rivière mais on évite de les produire et puis si on les produit on les trie, on les met dans les poubelles qui sont mises à disposition par la mairie. Je sais bien qu'il en faudrait davantage mais il y en a déjà ou alors on les recycle. C'est l'objet de la présentation qu'on vient de voir de cette entreprise qui recycle les déchets organiques, mais aussi il y a une autre qui fait des déchets plastiques. Plastique et tout. Un sachet. Oi, oi, oi. Victoria's ari hano yafashe ya mbere mu kwerekana akarorero keza ari hano mwamubonye ariko arakora ni ikintu gikomeye cyane kubwizo rero twagira basaba turabibutsa ko muraza kuvangura amadeshabora n'ayatabora amwe aje ku ruhande rwayo Jado, hey, monsieur. Hello. Okay.
Lui è cara blocca ma camera. Cara blocca. Jado, e che rimase per fitto? Bravo che spiegato che qua. Madame, ma guarda che ti muovi. Jado, e che qua è gatto. Jado, e che qua è gatto. Una popolo se fisso. E che rimase gatto. Vas-y, encore une fois. Fiso ora. Fiso ora. Voilà. On va laisser le reste de la famille. Maïs, le reste du maïs, on mélange avec du déchet. On est en train d'amener des déchets qu'on a collectés, mais qui sont bio. Et puis on transforme. Pour le protection de l'environnement, parce qu'on lutte contre la déforestation. Et en luttant contre la déforestation, on a amené une solution comme les combustibles écologiques qui nous aident à faire nos cuissons sans couper l'arbre et aussi avoir les économies dans nos foyers parce que le charbon transformé dans l'entreprise CAD, c'est un charbon très écologique et très économique. Quand je parle de écologique, c'est bio parce que dans on en transforme, il n'y a pas de chimie, c'est juste que le reste de ce qu'on mange ou on cuisine dans nos ménages, on va commencer par comment on transforme le charbon. On utilise le mélange du reste de café, on parle de parche de café, et du reste du riz. On mélange, on fait un mélange et après peut-être dans le triage on n'a pas respecté les normes qu'on avait demandées parce qu'on avait demandé qu'on trie ceux qui sont bio comme on dit, ceux qui sont dégradables on les met de côté. C'est pour cela qu'on mélange avec ce qu'on avait collecté qui sont biodégradables, on mélange avec le mélange du reste agricole. Quand on a fini de carboniser, on met dans une machine pour avoir la poudre noire. Et c'est cette poudre qu'on va transformer, qu'on va chercher une forme. Et la forme, on obtient ça. Ça, c'est le charbon pour les ménages. Et ça, c'est les briquettes. C'est comme le bois. Mais on utilise ça pour les personnes qui font de grandes cuissons, par exemple les hôtels, les écoles à base d'internat, les camps de réfugiés, les camps militaires, les restaurants. Donc ceux qui font la cuisine, de grandes cuissons, ils utilisent ça. Un petit kilo, on dit. Très bien. Merci beaucoup. On est en train de demander si je peux traduire sans Kirundi. Oui, oui. On dit que ce n'est pas nécessaire parce que tout le monde. murakoze cyangwa kuba dukora ukwegeranya ibyo bitambo nyine mubonye cyangwa bisigarira ku biterwa biraza murashobora kubibona ngaho kuri no foto
ukabona ko biba bimeze ahakiri uruganda uruganda ruba rwifashe kuko yuko umugambi twawutangura hari mu 2017 muri icyo gihe twakorera mu Gisenyi murabona ko ngaha ayo madeshe ariko urabona ko ari bwaje ku musaruro iyo rero ko iki gikorwa twahita tukandika bino bintu abajejwe kubyandikira aho hambere twamaze gukora twaje kubishyira muri kino cyuma kugira ngo dushobore bikagoye kandi binyuramo amakara ariko bivuga yuko twisunze ubuvuga bw'ezaronka ku bantu bakorana novuga nka Kristo novuga nk'ubushinganje bw'amasoko ntangangufu n'amazi bagiye badufasha bagiye turaronka ibikoresho bitera imbere byo kugira ngo tubikore tubikorwa nk'uko dukoresha cyuma mubona ngaha aho ubunye umusaruro wahora ku biro 10 ku munsi ubunye tutashobora gukora amatoni 28 y'amakara ku munsi yumvikana yuko twagize intambuko ikomeye n'icyo gihe turangiye aho hambere mu ntabwo ziri kuri biro 10 kandi dukoresha tuno twuma mubona ngaha tunoze batambuye buke buke ariko ubunye murabona yuko sibyo cyuma gikora ahubwo cyuma gikora ubunye akaba ari iki kubona ko gisigaye gisohora amatoni menshi ku munsi ayo matara rero tuyafashishanya tukayumukisha yashyira mu mashini ayumukisha ayo mashini yayumukisha rero tugatwara ayo matara akaja ku isoko. Parce que celui-là fonctionne mieux. Non, juste un bref commentaire à ce stade-ci. C'est impressionnant quand même de voir que ceux que nous avons quelque part récoltés tout à l'heure, des dizaines de tas d'ordures, puissent déjà se transformer en ceci par un coup de baguette magique en quelque sorte, le macala et les bûchettes ici. Ce que je voulais dire, c'est que contrairement peut-être à ce qu'on croit souvent, prendre des mesures de protection de l'environnement, traiter les déchets, ça crée de l'emploi. Là, vous avez en face de vous des gens qui animent cette société qui s'appelle KG, basée au quartier industriel ici à Bujumbura, et qui emploie déjà quelques dizaines de personnes avec cette activité-là, qui en plus soutient l'environnement et est en faveur du développement durable. Donc c'est vraiment un créneau qui est porteur d'emploi, et donc je me réjouis que... Et donc l'idée c'était en synergie en quelque sorte de passer le message qu'on peut faire quelque chose, chacun dans notre quartier, que les déchets, en principe on ne les jette pas dans la rivière, mais on évite de les produire, et puis si on les produit, on les trie, on les met dans les poubelles qui sont mises à disposition par la mairie. Je sais bien qu'il en faudrait davantage, mais il y en a déjà. Ou alors on les recycle. C'est l'objet de la présentation qu'on vient de voir de cette entreprise qui recycle les déchets organiques, mais aussi il y a une autre qui fait des déchets plastiques. Et il la recycle en petites briquettes de charbon de bois à sortir qui permettent de brûler et de réduire la déforestation. Donc voilà, cette action-là s'inscrit dans la lutte contre le changement climatique. Il y a une semaine de lutte contre le changement climatique, classiquement en septembre. Et donc toutes les délégations européennes dans le monde profitent de cette occasion pour organiser ce genre de manœuvre ici, qu'on appelle donc beach clean-up. Ça se passe au bord de la plage, aussi quand il y a des plages. Donc les années précédentes, on avait fait le lac. Cette année, on s'est dit, tiens, voyons un peu ce que ça peut donner sur une rivière. Malheureusement, il y a beaucoup d'endroits au Burundi, comme dans d'autres pays d'ailleurs, où il y a beaucoup de déchets, donc on aurait pu choisir d'autres endroits aussi. Mais je le rappelle, ceci c'est une action symbolique, on ne va pas résoudre le problème des déchets plastiques aujourd'hui. Mais on est là pour montrer qu'on peut changer des choses, chacun dans son pays. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse la parole à un représentant de la mairie. Guy, bongoye impine nziza ya muha kuko abaserukiye abashikiranganji b'ibidukikije namwe mwese ndabona n'abashingamateka abakenguzamateka muri hano mwese muri hano bamenyesha amakuru
bene gihugu bo mu gisagara cya Bujumbura cyane muri komine nziza ya Muha kugira amahoro n'igihugu cyubahiriza ibidukikije. Uyu munsi nuko mubona turi hano turi abantu batari bake, uyu munsi wahariwe gukingira ibidukikije. Rero ubumwe bwa Buraya bwaragusavye mu gisagara cya Bujumbura ko tuhura iyi tariki ya 18 muri muno kwezi kugira ngo tugire icyo dukoze twereke abenegihugu yuko gukingira ibidukikije ntibiraba Uburundi bwonyine, biraba isi yose. Mbere ibi bijyanye n'impanuka zivuye ku bidukikije twebwe biriko bidushikira muri kino gihe, mbwa mu bindi bihugu hari aho byatangiye kera. Aricyo gituma ubumwe bwa Buraya aha haje uyu duhagararanye ari wa buserukira, bari kumwe n'abandi ubuserukizi bw'Ububirigi, ubuserukizi bw'Ubudagi, ubuserukizi bw'igihugu cya Hollande, nabo bakorana natwe. Rero twese ni ukugira ngo twerekane yuko by'ukuri iki gikorwa ari igikorwa gikomeye kandi intumbero yo gukingira ibidukikije ari ikintu gikomeye kuko ni ikibazo kitoroshe. Ibyo ubu mu Burundi hari aho twara tubyumva ukamenya ibintu umenya ntacyo bimaze. Mugabo murazi biheruka kuba ku kiyaga cyacu Tanganyika, abantu bataye amazi bakiruka, murabona n'ingene ibintu biriko biragenda. Muravye naho duhagaze rero ari no munsi kwaje gukorera ikigo kugira ngo twereke abenegihugu ko bo ubwa bakwiye gufata mu ntoki kino kibazo. Murabona aha duhagaze kandi hagati mu ruzi, mugabo uruzi murabona ko rwamaze guca inzira yako. Ubisanzwe uruzi ni rwangana ko uravye abakuriye hano naje ndahatsi niza ku seminari mu Kadosha, uruzi ni rwangana ko. Ibi rero tugomba yuko aba bantu baba hafi y'inzuzi boreka kwifata minenebwe kubera ni ikintu kitoroshe. Ejo cyangwa hirya y'ejo tuzohura uruzi rwakwiye. Iyi komine nziza ya Muha duhure iguma tutakaza ahantu abantu boga. Turasaba rero dushimitse yuko uhereye none abantu bafata iki kibazo mu ntoki kugira ngo bakingire ibidukikije. Ibintu bijanye n'ibitabora nk'ubu mwanya utu ducupa tuvamo amazi banywa bogerageza kutaza baradutaho babona. Duherutse kumenyesha mu gisagara cya Bujumbura kuhereye none abantu uzobona bagenda barata amacupa banywereyemo amazi mw'ibarabara tuzobaca amande, kuko iki kintu ni ikibazo cy'iwacu, ni twebwe. Agacupa rero umuntu azobaje kwanyweramo amazi nagashire ahateguwe, nakumbure amapuberi atarakwira hose mu gisagara. Mugabo umuntu nagerageze apfuma akagumana ashikirana aja kugashira mu ngo zacu. Ubu mwanya ibi bintu bitabora turondere imifuko tubishiramo kugira ngo bije kwegeranirizwa ahantu, kuko mwabonye yuko bifise akamaro bibavamwo ivyo dufasha. Murabona ibiti bidugifise ibiti bikwiye. Abarundi turakwiye yuko rero two fata iki kintu umuntu ivyo bintu aho kubisanzaza tukavyegeranya, kubera mwejeje kubibona mu kanya bishobora kuvamo amakara yo guteka mwavyiboneye. Iki rero niki kirici indoto cyangwa ikintu umuntu yibaza ngo nicoshoboka. Nico gituma no munsi we watunganijwe kugira ngo mubone ko ibi dukoresha twota mu nzuzi bishobora kutuviramo ubutunzi, kuko ibi bintu twita ngo no mucafu mu bindi bihugu subucafu bivamo amafaranga kubera biregeranywa hanyuma abantu bakabikuramo. Hari ababikuramo umuyaga nkuba, wenga mwabonye ko ariho ishyirahamwe ryitwa Kaji ryatangiye kubikuramo amakara yo guteka. Rero nico no munsi cyadukoranije tukaba dusaba abene gisagara n'abarundi bose ko duhereye none iki gikorwa twogifata mu ntoki tukwegeranya ibyo dukoresha byose kugira ngo tubikuremo bitugirira akamaro ntako biza kutwica. Murakoze. Je voudrais encore signaler deux acteurs qui sont ici avec nous aujourd'hui. Il y en a un qui n'est pas du tout à présenter, vous connaissez mieux que moi. Voilà. Et là, il voulu s'associer à cette manifestation. akamaro ka
hariyo Alors, on s'excuse. ni ibintu bivamo havamo amakara havamo ibintu byinshi so nashaka guhimiriza juste abantu siko abarundi abantu bene gihugu twebwe twese mu rusangi iyo dusashe cyangwa tujya ubonye n'agasashe tuzawe urashobora kugato nturindire ko leta iza kubikora kuko nicyo turi leta igizwe n'abantu ni twebwe nyine urumva leta ntizokora ibintu byose ifungo natwe n'abarundi n'abantu bakeneye yuko hatabura umwanda mu gihugu nicyo dutegereza ubwa mbere kuko no mu nzu yacu nitwe dutangura kuba gukoropa gukubura kugira isuku so nicyo dutegereza kugira isuku muri iki gihugu hama natwe kuko dufasha leta kuko leta nishobora gukora byose mugabo leta imaze kubona yuko tubara akarorero tuko turatora ibintu tuko turatora ibigeni cyane izodufasha izodutera intege nayo nyene kuko nitubanza d'abord gusukura aho tuba tubanza gusukura aho tuba tukagira isuku aho tuba n'umuntu nze n'umubanya azogira isuku ahantu hose muzotembe muzosanga hose hasa neza ijya micafu ndibaza yuko nk'uko wabivuze hari ahantu bagiye sinzi hari ahantu bavuze yuko bizora bishyirwa hama turafise amakara babikoramo amakara n'ubwo dufite ubutunzi bwinshi urumva so turafise bazobikoramo amakara bazibikoramo ibintu byinshi ndashaka guhimiriza byinshi abantu bose aho tuva tukagera situ nk'abarundi bene igihugu iyi micafu tuza turata imyanda tuza turata mu ibarabara tuza turaraba ukuntu tuyegeranya tuyishyira ahantu habo murakoze cyane hama nkaba naryoye cyane kubona bantoye nk'umuntu aserukira kuko ari abantu bashobora kuvuga ngo muririmbyi ntashobora gutora umucafu cyane natwe turi abantu nk'abandi nk'umuntu ushaka isuku iwawe ushaka isuku mu gihugu cy'iwawe ni nuze yiwacu ni devari yiwacu kuko abaririmbyi nk'uko bavuga babona yuko hari abantu bafise swag bafise bambara neza mugabo mu nzu yaba udafise mu nzu heza udafise igihugu cyawe gisukuye nta kamaro biba byorekana kuko uko natwe nk'abaririmbyi duhamagara abandi baririmbyi bakaza bagasanga mu gihugu hasa neza amabarabara asa neza murakoze cyane ko kigo gikorwa n'urwaruka kino gikorwa n'umuririmbyi so ni devoir yabo ni devoir ya twese turi gusa guharuka natwe nyine natwe abantu bakuze bitete ari ibintu badashobora kuba bazi mugabo tukanibabwira tubabikora ukuntu so ni devoir y'urwaruka ibi biko ko nibwo Burundi bweze nibwo bizo kuba ku Burundi niyo ziko ari Burundi bizo gusamaho Burundi bisuku Burundi bisukuye Burundi bisa neza abandi umuyobozi ageze igisata cy'ibidukikije n'isuku ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kuri kino gikorwa giherejeje gukoreka ngaha ni gushima izina rya jewe nyene no kwizina ubushikiranganje bw'ibidukikije kuko ikibazo cy'ibidukikije ikibazo cy'isuku ni ikibazo cy'uwo ari we wese abantu benshi baribaza bati ubushikiranganje bw'ibidukikije nibwo bwokora kugira ibidukikije tubwirizwa kumenya ko uwo ari we wese afise uruhara kandi turavye ingene imicafu igwirirana na cyane cyane uko abantu bagurirana dufatiye ahanini ku bisagara tubwirizwa gufata intumbero irashe kugira ngo dushobore kuraba ingene iyo micafu igwirirana ku munsi dushobora kuyitunganya aha rero turashima cyane aya mashyirahamwe amaze gufata iya mbere akabona ko ibidukikije kugira isuku bibaraba nico gituma dushima ko ivyo byahora ari imicafu bashobora kubikuramo ibindi bintu bizotugirira akamaro turasaba rero ko hirya no hino wese aho aherereye yogira icyo aterereye haba muri meri ya Bujumbura ababijejwe bagafata iya mbere abenegihugu bagakurikira ayo mashyirahamwe agakurikira kugira ngo vy'ukuri iki kibazo uwo ari we wese yumve ko kimuraba kuko iyo habaye kutagira isuku hirya no hino kubita mu mazi y'amazi atembera mwa ca kiyaga ca Tanganyika bituma haba ingaruka mbi mwa vya bifungurwa dukurayo y'amafi zandagara ntiduheza ngo tubironke neza kandi rero mu gihe ayo mazi nayo nyine atosekaye bituma
bwa buryo bwo kuyahingura bwongerekana nitwe tuzohava tugaruka tugasanga turishe bwa buryo bwo guhingura y'amazi kuko ni y'amazi tunywa. Iyi micafu rero hanini basuka ku nzuzi ikaruhukira mu kiyaga Tanganyika, tubwirizwa kuraba ingene dukingira izi nzuzi cyane cyane zisuka mu kiyaga ca Tanganyika. Yego turabona ko hakiri ikibazo kuko naho bishikira ku terere si kibanza kibereye, mugabo mu ntumbero ya leta mu migambi ubushikiranganje bufise harimwo ko tubandanya turondera hirya no hino kugira ngo haboneke ikibanza gitunganijwe neza cyo gushiramwo imicafu atari kuyishiramwo ngumemwo mugabo mu ntumbero yo kuyihingura. No gushimira rero ahanini aba bajejwe intwaro, abaserukira meri ya Bujumbura, musitanteri w'ikomine Muha turimwo ndetse na delegation de l'Union Européenne ko ntibagiye cyane cyane novuga aya mashirahamwe akorera muri iki gisata kugira ngo twame dukorana. Mbere turahamagarira aba bakoramo aya mashirahamwe kuza mu bushikiranganje kugira ngo tumenye ingene bariko barakora. Mu minsi tuzoraba ingene tubagendera kugira ngo tumenye mu gihugu cyose ni bande bakorera muri iki gisata, bakora ibiki, ndetse dushobore no kuraba ingene twotunganya ico bita nyamajuru foire d'exposition, tumenye icumwe n'ubundi akora, ndetse nabo nyene bahanahane ubumenyi umwe bita échange d'expérience, kuko ushobora gusanga ico umwe ata arico ubundi yokoresha. Turabashimiye rero, ibidukikije twese biraturaba, turi kumwe twese birashoboka. Murakoze.